Dusubiye kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri imbonesha kure ni Hejuru TV. Turi kuwa Mungu kw'igenekerezo rya 15 Kigarama 2024, tukaba tubazaniye n'ayandi makuru menshi hagaruka mu bisata bitandukanye harimwo politike, agateka kazina muntu, ubutungane, umutekano, bivugwa mu kibano, ivyatangajwe n'abategetsi, ingingo n'amatangazo bw'inama bene gihugu, amakuru menshi abavuga bimenyesha amakuru no kumbuga ngurukana bumenyi hamwe n'ayandi menshi tubatoreza dufashijwe n'amasoko yacu dufise irya nino. Aho uri hose rero turaguhaye kaze kandi ntuze gucikwa. Inkuru rero iriko iravugwa cane irya nino igaruka kuri Gervasi Rufyikiri, ubu rero ari mu gihugu c'u Burundi. Gervais Rufyikiri yahoze ari icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu hari Bujumbura aho yagiye mu gikorwa co guherekeza ubwanyuma umuvyeyi wiwe Bangirinama Zanaides yitavye Imana kw'igenekezo ry'umunani ku kwezi turimwo. Umuvyeyi wa Gervais Rufyikiri akaba yarashinguwe ejo haheze mw'itongo ry'abapfuye ku Mpanda. Gervais Rufyikiri akaba yarasohotse igihugu muri Ruheshi 2015 akiri icegera c'umukuru w'igihugu. Ico gihe rero yasohotse avuga ko agiye kwivuza, ageze hanze acarandika ko adashigikiye ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, yandikira Perezida Nkurunziza musaba kudasubira kwitoza. Gervais Rufyikiri yaramenyesheje ko umutekano we utari ucifashe neza mu Burundi kubera amakuru yari afise y'imigambi yo kumwaka ubuzima. Kuva ico gihe Gervais Rufyikiri ntiyari bwagaruke mu gihugu c'u Burundi. Aho muri Ruheshi 2015 Wirinyamitwe yavugira Perezida Nkurunziza tangaje ku radio y'abafaransa RFI ko Gervais Rufyikiri yari mu bateguye gutembagaza Perezida Nkurunziza ku wa 13 Rusama 2015. Mu mwanya wa mbere Gervais Rufyikiri yarashizwe ku mutahe mpuzamakungu, mu nyuma arawukurwako igihe rero havugwa ibiganiro vyari birongowe n'umuhuza William Kapa. Ikinyamakuru cegereye iperereza ikiriho cari canditse ko Gervais Rufyikiri yahungutse, canavuze ko yaje gushingura umuvyeyi, ariko Gervais Rufyikiri ubwiwe nta na kimwe aratangaza ku bijanye n'uko yoba agarutse kuba mu Burundi nyuma y'imyaka 9 amaze mu mahanga. Ntabwo iyo aba ari yarasanzwe yitwa impunzi kuko arafise ubwenegihugu bwake mu bihugu vya Buraya. Ivyo bikunze ko umwana w'u Burundi asubira mu gihugu ciwe iba ari intambwe nziza. Ubutegetsi rero butwara ngo burakwiye no gukuraho inzitizi zose zituma indiri z'abarundi bari mu mahanga badashobora kugaruka mu gihugu cabo. Muri kino gihe Burundi bwakoranije i Bujumbura abanyamitahe n'abafashe igihugu, ndetse tukaba tugiye kubagezaho iyi ntahe. Ni inama rero nk'iyi yarayibayemwo muri Gitugu 2012 Geneve mu Busuwisi. No muri ico gihe ibintu ntivyari vyoroshe, ariko icabonetse n'ubutwari bwari icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Dr Gervais Rufyikiri. Inama rero yari ihagarariwe na leta y'u Burundi bene gisata cabonekejejwe iterambere PNUD. Inama rero yarangiye Burundi bwemerewe amafaranga asumba ayo bwariko burasaba, ico tazwi neza niba yaratanzwe kuko hari kuyemera akaba no kuyatangana ibintu bibiri bidasa. Muri 2012 igihugu cari gifise ibibazo bikomeye, ariko Gervais Rufyikiri yagerageje gufatanya abarundi bo mu mpande zitandukanye. Muri Gitugu 2012 igihugu cariko citegura inama y'abafasha Burundi yari itegekanijwe ku magenekezo 29 na 30 Gitugutu muri uwo mwaka i Geneve mu Busuwisi. Abarundi batari bake rero bari batumiwe, harimwo abashikiranganje benshi, abarongoye ibisata vya leta birayi vy'ubutunzi, abaserukira amashirahamwe yigenga, aserukira abamenyesha makuru. Cari ikiringo cariko gisohokamwo amaraporo menshi ku Burundi yerekana ko agateka ka muntu katifashe neza kandi n'ibiturire vyimonogoje. Amatora ya 2010 yari yakurikiwe n'icigwa c'abanywanyi benshi ba FNL yagatorwasa. Muri Nyakanga 2011 hari habaye ubwicanyi mu kirabo chez les Amis mu Gatumba. Imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ariko iramanyagurwa canke nyakurizasiyo. Bamwe rero mu ndongozi zayo bari barahunze, harimwo Agathon Rwasa, Alexis Nduyije, Leonard Nyangoma hamwe n'abandi. Umunyamakuru wa RFI Hassan Ruvakuki nawe yarafunzwe. Kubona amashirahamwe yigenga ari yari yatumiwe i Geneve byari biteye impungenge ubutegetsi. Leta yari yiteze ko amashirahamwe yigenga zose bakamakungu reka gufasha Burundi kubera agateka ka muntu kifashe nabi. Niho rero atangura kuboneka ntavuka n'amashirahamwe mashasha arongowe n'abakenyezi n'abakozi b'iperereza.
abakenyezi b'abategetsi na bamwe mu nshuti z'abategetsi bakomeye. Muri iyo minsi rero benshi mu barongoye amashirahamwe yigenga baragendewe cane n'abo arongoye ayo mashirahamwe mashasha. Ubutegetsi rero bwashaka kumenya ivyo buzovuga i Geneve ariko bakabura ico bwumva ku batavuga rumwe nabwo. Pacifique Ntazwe rero avuga ati kuko twebwe twari dutanguye kumenya ingene ubutegetsi bukora mu kuturonderako amakuru indwi imwe mbere yuko inama itangura icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Gervais Rufyikiri yaratumye ko mu biro iwe amashirahamwe yose yatumiwe mu nama y'i Geneve. Bwari ubwa mbere rero ndamubona hafi, niko Pacifique Ntazwe avuga, akabandanya agira ati nkumva neza uko yiyumvira no kungene avugisha abantu. Gervais Rufyikiri rero yari atandukanye rwose n'abandi bategetsi ngo nari menyereye bava muri CNDD-FDD, ngo yakoresha amajambo y'urupfatusoni akagira imvugo yiyoroheje, ntiyafata abantu benshi nk'abanzi b'igihugu ahubwo yari yiteguriye kumva aho bahagaze. Baramubwije ukuri ku bibazo babona mu amakungu azobaza Uburundi i Geneve. Umunsi nyene rero hariko haravugwa umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi yari yishwe ahantu basanze rero Gervais Rufyikiri bamusavye ko leta yokwiyamiriza ubwo bwicanyi ikerekana ko igiye guhana abariko barasesa amaraso. Biraboneka ko Gervais Rufyikiri adatahura ariko akaba atari we yagaba inzego zariko zarakora ayo mabi. Basezeranye neza rero amusavye ko i Geneve bose boba abarwanira Burundi. Buke rero umwe wo bari kumwe mu nama yaramurondeye cane ati yari umukenyezi umwe muri bamwe rero bari barongoye amashirahamwe mashasha. Pacifique Ntazwe rero akavuga ko bamuhaye ubutumwa yavuga ko arungikana Perezida Nkurunziza umukuru w'igihugu ryifuza ko babonanira ingozi imbere yuko Pacifique Ntazwe ija i Geneve. Nta nyishu yitomoye rero Pacifique Ntazwe yatanze. Umukenyezi rero yaraye atazi ko yemeye canke ko yahakanye kujoza kwa Nkurunziza ingozi. Kuwa gatanu hari kw'igenekezo rya 26 ukwezi kw'icumi 2012 mu gatondo ka kare wa muntu yahamagaye Pacifique Ntazwe aramubwira ko ibiro vy'umukuru w'igihugu bimurungikiye imodoka yo mu bwoko bwa Jeep Prado yari kumutwara ingozi kubana na Perezida Nkurunziza. Yarongera aramubwira ko nimba afise amakenga bari kugenda bajanye atangorane yariho. Pacifique Ntazwe rero akaba yaramwishuye agira ati urabona ko tuzofata indege ejo mu gatondo kuja Ngozi, mbona vyoshobora kuntera ikibazo nkacerwa ejo. Yaranyiginze rwose naje nawubwira ko bidashoboka ngacagire kutangaza Pacifique Ntazwe. Haciye umwanya muto nk'isaha imwe n'igice umuntu rero yaramuhamagaye asanga ageze ku kibuga c'indege ca Bujumbura agira yurira indege. Muri Pacifique Ntazwe rero akaba yibajije agira ati uyu muntu mu kanya ariko aranyumvisha ko tugira tujane Ngozi, kumbe ari uwugira afata indege. Uwo munsi rero yatahuye ko yari yateguriwe ikintu kibi cane. Imodoka rero iyo yemera kuyijamwo agagiye Ngozi kubana na Perezida Nkurunziza sinzi iyo yari kumujana, n'ubwo uwo muntu we murumva ko yaca avamwo akigira ku kibuga c'indege. Umunsi rero birashoboka ko Pacifique Ntazwe ngo yari kunyuruzwa. Bukeye rero bafashe indege ari benshi baciye i Kigali bafatira ihoteli bararihirwa. Mu nyuma rero bafata iyija i Buraya i Buruseli mu Bubiligi, barahinduye indege bafata iyija i Geneve. Bariko bagerageza rero ikibuga c'indege i Geneve, ikirere cari kibi cane hari n'imiyaga iteye ubwoba. Indege ariko irazungazunga cane, umwe wese ako kanya yarasenze Imana yemera. Indege rero ishitse hasi benshi bariruhukije mbere barakoma amashi. Indege yarimwo n'abashikiranganji, abategetsi batandukanye, abarongoye amashirahamwe yigenga n'ibimenyesha makuru. Kandi gatari Imana yarabibukije ko bose bari bamwe ko kenshi bapfa ubusa. Ako kanya rero nta mukuru nta n'umuto, nta mwenegihugu, nta mushikiranganji, nta n'umwansi w'igihugu, bose bibajije bimwe, cari ikibazo c'ubuzima. Inama rero yagenze neza cane. Fasha Burundi bari biteze Perezida Nkurunziza ko ari we yishikira gusaba ko amakungu ashigikira leta yiwe nk'uko vyahora bikorwa mu nama nk'izo, ariko Pierre Nkurunziza yaratinya kubazwa n'abazungu ibijanye n'agateka ka muntu aca arasiba. Dr Gervais Rufyikiri rero niwe yaserukiye igihugu yaravyifashamwo neza cane, amakungu aramwemerera incuro zibiri amafaranga leta yariko irasaba. Pacifique Ntazwe rero mu ntahe yiwe akavuga ko hari umwanya atazibagirwa. Abitavye inama twarigabuye mu mirwi, ngo jewe nitavye umurwi uraba ibijanye na politike, agateka ka zina muntu n'intwaro ibereye. Twariwe n'abashikiranganji bere harimwo Edouard Nduwimana yari ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, Pascal Barandagiye yari ajejwe ubutungane, Clotilde Niragira yari ajejwe agateka ka zina muntu no gufatana mu nda,
hamwe n'abandi. Hageze ko mfata ijambo ngo harabaye agacerere kadasanzwe, abashikiranganji bari biteze ko ngira nice ibikorwa vyose, ko ngira nsabe ko amakungu atofasha leta. Masireke Ntahazwa akagira ati ndacibuka amajambo navuze ati naho tubangamiwe n'integuro z'amategeko ashaka kugabanya umwidegemvyo y'abarundi, harimwo itegeko rigenga abamenyesha amakuru, rigenga amanama n'imyerekano n'irigenga amashirahamwe yigenga, ngo turacari mu bihugu bike vy'umwidegemvyo muri Afurika. Mu Burundi turacashobora kuvuga ico twiyumvira, societe civile irigenga, ibimenyesha amakuru birigenga, turashigikiye ko muha imfashanyo leta yacu, noneho Burundi busanzwe buri mu bihugu bironka imfashanyo nke cane. Masireke Ntahazwa ico gihe yaravuze ati turabasavye mushigikire igihugu cacu, mushigikire leta yacu, ariko mu kuyishigikira mwame muyibutsa ko umwidegemvyo y'abarundi ari itunga rikomeye cane ku gihugu cacu. Ahejeje kuvuga yarabonye ko abashikiranganji biruhukije baratangaye. I Bujumbura rero hari naho nabanditse ko uwo musi ngo yaguzwe n'ubutegetsi, we yarasigaye ari umusenzi DFDD, undi rero bari kumwe yafashe ijambo muri uwo murwi Innocent Muhozi, yari umuyobozi wa televiziyo Renaissance, akaba n'umukuru w'ikigo cigenga OPB cakurikirana uko abamenyesha amakuru bakora. Nawe nyene yarashigikiye ko leta ironka imfashanyo, ashimika cane ko igikorwa ca CVR kugira ibifashe kuko ko abarundi basubira kunwana. Amajambo rero yabo bompi Pacifique Ntahazwe na Innocent Muhozi bose rero akaba yarafashije leta y'u Burundi. Abashikiranganji rero warabona ko banezerewe amengo n'abanyeshuri bahejeje gutora ikibazo kitari coroshe. I Geneve nyene Pacifique Ntahazwe ikaba yararonse akaryo ko kuramutsa Dr Gervais Rufyikiri aramukeza, vy'ukuri yari yakoze igikorwa kitoroshe kandi gihambaye. Vya bibazo vyose bari baramubwiye mu nama i Bujumbura, I Geneve yarabibajijwe agira ko aravyishura neza cane. Vyari biryoshe kubona abarundi bo mu mpande zitandukanye bafatanije urugamba rwo kurwanira igihugu. Abarundi bagira ivyiyumviro bidasa, birasanzwe no ku myanya ihambaye, yasangira urugamba rwo kurwanira inyungu z'igihugu birahimbaye cane. Gusa rero icigwa c'intahe nuko ivya mbere ivyo Pacifique yabayemwo muri Gitugutu 2012 vyamuhaye gutahura ko buri butegetsi bubamwo urusangayo ivyiyumviro bitandukanye cane. Mu butegetsi rero urasanga abantu b'abagabo biyumvira neza, bazi kubona neza y'igihugu, urasangayo n'abandi babi cane bumva politike nk'umwuga wo kunyinyurana gusa, bagenzwa n'inzigo barota kwica no kwiba gusa. Dr Gervais Rufyikiri yari muri izo ntwari rero zitahura ko igihugu gisangiwe na bose kandi ko ingufu za bose zikenewe mu kucubaka, ariko nawe ntiyari yorohewe mu mabanga. Ni kenshi nawe rero yahatswe kwicwa hakoreshejwe ishano, ni kenshi rero yambara amajwi ariko aguma mw'ibanga. Ryari iteka kubona Burundi rero bwari bumufise mu ndongozi z'igihugu. Ca kabiri ngo ntiyarabizi ko abashikiranganji bavuye i Geneve batahuye ko kugira societe civile yigenga kuko ari ubutunzi bukomeye mu gihugu. Masireke Ntahazwa akagira ati sinabizi ko Edouard Nduwimana Pascal barandagiye bubahutse kubwira Perezida Nkurunziza uruhara societe civile yagize kugira makungu yemere gutanga amafaranga asumba yo leta yariko irasaba. Societe civile yigenga by'ukuri n'itunga ku gihugu, iratuma uvugana na leta yumva ahumurijwe. Societe civile yigenga by'ukuri ntivuga bimwe na leta kira mwanya, ariko hageze kuganira inyungu z'igihugu leta yisanga ifise nganira yumvirizwa. Ica gatatu rero cabonetse i Geneve n'ingene abategetsi bahendwa n'abantu bigira bambaga amatwi bagakora ikibazo co guteranya gusa. Iyo yicwa ico gihe ubutegetsi bwari kwibaza ko bwikuye umwansi, yari kubuza abashaka gufasha igihugu kubera arivyo yababwira. Leta rero ntiyari ye kumenya ko yiyatse ijwi ryari rigiye kwifasha. Muri societe civile rero bari bazi abantu babihishamo ariko bakorana n'iperereza. Umwe muri bo rero yaje Geneve atanihishije cane kuko yari yambaye badge mugira intumwa ya leta kugira ashobore kwinjira hose, maze rero yumvirire Nkurunziza. Iyo mirwi yose itegura ivyo mirwi yose itegura kuvuga bari bamuzi. Abo bambaga amatwi bose rero nta numwe yashoboye kubwira Nkurunziza ko twese dukunda igihugu, ko tucifuriza neza, ko impanuro dutanga arizo gufasha ngo ibintu bigende neza. Vya Gervais Rufyikiri rero naho tubihereje, murumviriza ko yoba ari mu gihugu c'u Burundi, akaba yazawe no gushingura umuvyeyi wiwe, ariko kandi hakaba hibazwa niba yatarutse mu gihugu
c'u Burundi. Hari n'intahe rero ya Pacifique nazwe kuri Gervas Rushiki twaba twabashikirije, hari nayo duhereje ko aya makuru yacu. Fyonda kuri subscribe canke s'abone ni utari wafyonda kwibuke no kubisangiza bagenza kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho kuri imbonesha kure. Turaza gusubira mu masaha ari imbere, ntimuze gucikwa. Utari wafyonda kuri subscribe canke s'abone fyonda ko kugira ngo ujuronke inkuru n'amakuru byacu uri mu bambere. Imana ibaheza.